sinumve iyo zina nurimerita uguhamagara ndega ana ukumva kama isibukitse mwazanye no ndicho mayama wana ni yose ejo mu gitondo. Yes boss. Nakimwa muhaye ejo mu gitondo ka sawa boss. Numva inguru nziza gusa kana iphone ni lamu funda mu telefone avuga ko nakazi nagahejeje ndabasaba ikintu kimwe ejo mu gitondo jojo waramuzi jojo wewe stupid kafankulo English siku yako ya mwisho nigiye cyawe cyanyuma baravuga amajambo make hanyuma Mwiyenda Jojo Harangu Jojo kwanza wesikonde nugire bihababu wa mugabo kwanza uribonako wibona gute no dukana urumva ikibuye kimwe umutwe gici mbona umva tubwiye tugende kwanza tubabwire Jojo tugende tubwire Jojo hama tubwire ari gasore ko twamubonye hama ibindi bije kurikira oya tugende wowe urafite Odi abanga Odi karibu naje wewe wakati nashitse naje sabye amahoro oya nta mahoro ntayo icyambere kimwe cyonyine cyaka kwanza gasore nta mahoro gasore ari he ko ari we shaka ko ari ngeneye ari none ndakubaza ikibazo wewe winjiye ngaho ucuza uzana amanyama menshi nagira twa dushaka gasore nta yambu twaje kurondera yambu nazo nkeneye icyambere mperako agize ikibazo ngaha akushwanye n'abana bawe telefone akubise umwana telefone habuze telefone ubuheruka yaragwaye mutwareka gasore narumvise amakuru ku mwana yagwaye ntiwambwiye ntiwigeze telefona umwana wanje none uba ari hehe gasore wanje ari hehe mutwereke ubu ndamushaka mva nkakwa ndamubonye hamwe n'ivyo naho gasore yagize ingorane na Jema zigenda warabimbwiye nyangorane umviriza banza umviriza je haize indwi yose gasore ntaziyari urabona ko Jema haize indwi yose je uramuzana no kuvuga igito gitabwi wabo naho namwanka ndabivuga no musinza gukatisha ko fukasi ndamukunda kubera yabuze mama ndayikata mama ndakuba mugabo nukuri yomba wanje gasore wanje ntamubonye aha ndakurahiriye kandi wanarabikugiye ni wanakunda reka kumutwara nandero fise
gute uramuzana nujya anigitoro cyo ciwanje yego naramubujije kumuzana ngani yumva igito kitabwi iwabo muzana ubunyene none wamuje ahi wawe habaye iki umviriza naho mazindwi yose ntamuronka je ndafise ivyizigiro ko tumuronka ivyizigiro nyaba umviriza muyonga urazi ko ndakubaha na jewe urazi ko dukundana nukuri umwana yagiye ukurabona urumva n'ingene mvuga ko maze imisi ngwaye urumva nagize ikibazo c'amagara umva indwi yose iraheze naje nguma nibaza nabajije igiti mbaza inyoni mbaza umuhisi mbaza umugenzi yacubesha kutantelefone umviriza muyomba je maze imisi mushaka ngwaye mu telefone ngo gasura raje jojo yagwaye ari he none muyomba baca umugani mu kirundi ngo guhenera umubanyi sugufutura iyo umugore wawe turafutura tabonetse urafutura ufuturirande wewe mugabo mu rufasoni ntangere mu rufasoni ntangere ndakwinginze jewe ndanakuba ndagusabye nsanira kago ndamushaka none nk'ubu kwa mama we je nzovuga iki kwa mama we mvuga iki ko gasore azoboneka kubera umviriza kandi umuntu hirya yejo kwanza harejo je twavuganye ampaka yambuka gasore namubonye ahantu ngo yica ahantu ariko araganira n'umuhungu mugenzi we ku gatumba muhira oya si muhira urumve erega gasore ntuzi ko yananiye kuva kera mama nukuri kw'Imana je sindakumva sindagutahura oya vraiment umbe ocho je rero umviriza muno mwanya je ndagiye ndabandanije ejo ntabonye telefone ugira ati gasore yabonetse cyangwa irindi jambo ry'ihumure kuri jewe ndakubwiye ngo mbona madame tugende ejo uzombona nuko mwana bayawe nde awabuze indero tubwire wa mugo ya mukama wanje yewe gasore azopfa nkwegeye gasore amenera imeza nume gasore nsume abirye bihere gasore man gasore mbuze amahoro gasore none kayemwe gasore nzomuriha nge kwikorera inyama ya gasore ariko man oya cyoko biri kose ndazi ko gasore nzomuronka kandi ujya mugore wa inarume azombona jewe je nitwa ndayisenga kandi azombona reka mbanaje kuva kwa twanje ndakunda
original. Oyo. Ah. Original. Karibu sana. Hii inapima corona. Ah, okay. Naibonye ni all in one muri Zebra Electronics. Rero wifuza n'izindi imashini za ordinateur yaba laptop cyangwa desktop akabera du surveillance zose zirahari mocherami umvise kandi kukabekeza kazimbuze ikindi naco service care bakwagira nk'umutegetsi. Zebra Electronics ni babalao ni mutinye ni en face ya ambassade de la RDC juste mutamuhabona harayagayaga uhashitse odere ni mu Faransa deja. Zebra Electronics number 1 in Buja town. Merci beaucoup. Ali. My friend, Ali. Boss, vamos zengar, sinza hoje. No! Umbiliza. Ali. Amakamba mamfunza Ali. Ngawa yose ngaya yakase ngini ngita koresha tiko. Fuck! Nini wao? No, impossible. Nini ki? Mwe mungalo ngoko mugaye ni meme niki ya umuntu ndi. Imbuga itake kwinga. Izi mbuga itake ko ni zikenewe. Goodness. There was something. Now! Umviriza, muko murabo. Look at me. Muko murabo. Ubunyere mu murondere, ndazihashika kure. Ndagwara umutima. Ni ari nkoko mwabuze cyangwa impene yari umuntu. My friend, niki? Umviriza rero. Now! Ubunyene. Ndazihashika kure. Nashika kure. Mumunzanira akiri muzima man. Muranyuma akiri muzima. Mumunzanira nashika kure. Now! Go! N'amaguru yako gacengaho nyine ubu Tuna karonse Chris aratwica wala hayi. Yo. Genda hari turago tukaronga. ducengaho Yo gaje nchino. Wilson kavuye mu cyumba sawa ingo urone wowe yibaza ko ari black miss yose ingo umusore yibaza kwanza turiko mu gahinda kagasoje
Munakuja na fujo Nizo tujababwira nizo tuje kubwira. mbere yayo tuzari None twakubwiye ko tuvuye kuja tugiye kumurondera. byagenze guhewe. Umva renda kubwira. Twe twamubonye. Uno mutipe yantwaye. Toa blage. Nivira yima twamubonye. tutariye kwa Jojo Tujari. Muri muna gasoji. Twamubonye. gasoji Ahantu rero urajana afungiwe. Afungiwe. Ahantu ari ruguru ku Yo, bien vrai. mu gikontinere kimwe Ukuri. Gasoji nafungwa. Zerega jewe nazo kumukura umutima yagose kwanza. Sasa byagenze gute munambi yake? Gusa twase kugwana. Ariko rero twakanzwe n'ibitipe twabonye. Sasa mbona iko mukuje naye? Sihari. Bari kumuzana. Ngo bamubushuku ibintu by'ibitamba. Kana abize kintu ngamu. Ubukaragoye rero. Ukuvuga na Sasa vuga. muge mureta. Umva kwanza. Murengere yeme ngo tumwe mureta. Wowe bigabe sibo ushobora wewe. Umva kwanza. Icyo rero natwaje kukubagira nga wewe jo mu gatondo aho bukera nitegure tuzuza ngana batayo yose. Sasa rindira ni munambi yake ariko mwenyewe ari wenyene gusa. Ni bodigiri bibugari biraho bya. Anyuma Davis nuze imisuba yi. Bodigari bingahe? Tutabonye bibi. Bimeze gute? Cyari bibire. Bimeze gute? Kimwe ni kirekire. Kiri kirabura kigufi. By'ibitsima mubi byashishwe byari amabyi birahari. Sasa rero umva. Ngo yasa nibambi yake. Abo msheni shofe. Umva reka ko zishabura. Dukiri ngaha. Ugaze imbere yabo tu yamani wewe. Niye. Reka je umbiriza. Jeragiye. Urumva rero. Ikiri ngaha ejo. Sasa inkoko niyo ngoma. Ayitako. Reka mani mugende. Sibyo. Turagiye. Ngiye mu rupango. Ngiye mu Jojo kwanza ari Jojo ari. karagoye ntuje kashasara. Yo gahinda kamaja mwaja. Aracamukunda gasore. Byatari umviriza rero wazi. Mwendene sibyo. Aje gatuturu mapema. Munigonge hapa. Ndakwa ni kumaja. Ariko bibabwiye. Ubigene ndagiye waze. Genda umva. Yo ntuje gasoti yawe. Wera ruterura ivyuma ndabirara ko. Reka ndabitangurira. Ngende kwa. Kigira zaka. Batragiye rero. Waze. Ariko untojana uyo sarisha. Waze. Umva mwende mugende. Birababaje n'ukuri muri namubonye. Kare mfungo kamba. Reka umuravye neza bisheke Birababaje yo. Reka mvuze ngo arahema kweli ujya Sasa nyumviriza waze. Reka nimuyunyibutse kandi reka tugende. Ariko ejo ntuzane brag. Ndazi kujyami. Ndiko serious, ndi serious ri. Wumva re mubwire. Mutumuke mwene waze mwende. Gazoji. Ai. Jojo. Wajojo. Wajo. Navuye iwacu nje kurondera ubuzima ariko canita mu by'urukundo ariko raba imbere intambamyi none Imana mbayiwande Urankaze mushenzi. Yo. Wa satani wa daimoni. Kama satani. Yo.